ibintu Imana kuvugira na kimwe kibyinira kabara samenda byoza nabanyene byo baze kuza basanga pera emwe byo twaraje nyene menga ntiharagera emwe kandi byo koza amasafuriya byo ngenda bisubize banyene byo nagira ngo ugire ushiremo akayoga karaye twahereje ko ntitwaraje oya ako kantu ko kazanye umenga wari wagatwaye none ko kagarukanye akantu ko kagarukana igitumye ndakagarukana naravye cyasanga saki wanje natwaye akatari wanje yego aba rero ko kobaka ariko mbona atabundi buri ngaha yego kwanje nakanyene kuko kwanje kari gashaje nayo akubabona karacyakomeye kanaka mbona ari cyo kimwe oya wanje ntacyo ugira nari natiye ibintu byinshi oya mbere usanze akantu umwe yari bwaze no kunabitora yego yari byiza nimwe nganza gwaraye ugenze neza none ko gwaraye ruheze atanduru atabasinze gwaraye rugenze neza bantu ndagitiza bagaca bo mbe hewe uri ngaha nari mu kigo sinari nakumvise yego urana abantu mwatijiye ikintu hama bagaca baza bacononye gutya none nari nzi ko bacono nagira nze gufurura ya muserege wa muserege oya nibyo none wewe waza yuko ukora iki kijane Jeno ndakugufasha gufurura umuserege. None we ntubishobora. Oya jewe ngira nje guharurira yakawa. Yego. Urabona umuntu atayiharuriye ubu. Guhitira isezeye nta kundi. Be isezera ntibazohava batwirebeka. Oya umuntu nukubanza akayicishirizamwo agaheba ibindi bikorwa yokoze. Ariko rero jewe haracari hakamba ke ku mutima. Kibiki wibaza bijya bintu byamwe nabashikawe je ko binezera je bijya bintu sinshobora kubivako kuko urabona ni je ndi serugo ubu ni je nsigaye ndi serugerega kuri serugo ariko umuntu nuwo hanurwa akumva impanuro noneho ntiwirige urigora none ntibuca bihera sejo hanyuma rero ivyo tugize hagira igisubira kuharenga nta bindi maso yabonye navyemeye navyemeye abonye kayange nuko nabibonye ubwo umushikanje gusa azosigara nzanira inzoga gusa ivyo muzovyumvikana ega igikuru nuko urabona we kuri se wabo abo ni basaza babo bakobwa izo nzoga mwahejeje kugabura erega mugabo jewe hari ikitangendeye neza kigiti none zampere ubwo byose ntitwabiheje oya zampere ntimwazivuze neza mwavuze yuko zizotwara amaso gusa natwe tuzoburiramo none oya ko byose nari nabikwiye namba wabyumvise nabi bavuze yuko umwe wese azotwara imwe azotwara imwe yo hagati igikuru nuko twara imwe ntatwara imwe ubona bagatwara imwe aho nibyo rero nari nabyumvise yebwe nari natase ko byose ko mwabinya twabihejeje sinumva ibintu izindi ngo kandi hagize ikigoranye maso utakuyisobanura none sindamubona akiriho ntiwihagire murundi aranyubaha sino nta ngorane rero turabashimiye ko mudushimiye ngabo sinzi ko none tugenda gutya nyene ndabizi akabwira kabizi kari imboga kari ngo tugende nawe ni data wacaraga urujanye kwibara ubu rero indaka yanjye ko kunyemereye ubu ukiri ku mutima kirurutse nanjye ubu singiye gutega oya n'ukuri ubu ngenda ndabivuge muhira mu ndwiza bazazana amafaranga y'agashimwe jewe nanje ivyo
nibaze yuko atabindi nohindura ahubwo igikuru nuko uwo munsi noba namaze kubibwira data wacu akazoba ari hari kuko ibintu nk'ivyo sinavuga ngo musaza wanje niwe yabwira wenyene ntavyo yoshobora twegiye ni sawa ntangora erega no kwanura nyene none kugira hari izuba ricaka ntubona ko amasaha ariko aragenda ubu rero hatabonetse izuba rero rikaze rero wibaza yuko ngo buzogenda bwumye rero mbere mbona bugomba no gupfuba buca bwirabura kubera bwabuze izuba ryeje nimba tubuze izuba rya mbere nta kuntu nabyo birarura nawe ntiwahekanye uzi kwirura muganura bwo mwese none ko yabuze yatemberera uno munsi hariho umucanwa none mbe ntura umucanwa uriho hari uwo bataracanitse isaha atari wowe mbona umengo byagoye hewe byakugendeye gute kubiki dukuza kurahuriza isaha ahubwo none sindahuriraho nshakiye none nk'ubu wiriwe hega ntuze umve da niriwe he niriwe iyo shaka aya masaha ku mwana w'umwigeme siyo we wa mukobwa rero genda kubwira umenye yuko genda kurara ewe nukuvuga uratanguye kwiyerereza nukuvuga uguma ndaba erega uramenye ubu ndakuze sinkiri umwana wukuragizwa ijisho uzokura waragiye nubu ndakuze none bana ndi umwana kandi noneho uri umwana ngaha witwa kuri umwana nivyo uri kurambwira rero je ntavyo shaka eka none nukuvuga rero je ko ntashobora kurengerwa kurabwa erega ubu je sinkiragizwa ijisho ubu ndakuze urakuze niwaba uri kurandukira uwo mucanwa ngira n'indwi uzoba umpaye ndawuhevye sinza kurahura n'ahandi wibaza ko ari bucana wenyene ugira je nakubujije yuko uja kurahura genda urahure muga gusa ndakwihanije kuza uratemberera ijoro uri umwana w'umukobwa ndi musaza we umenye yuko meze nk'uko ndi so mureke yegeriye nawe we byo si byo mbese aho bwakereye wari nzi nakubwiye ko nzoza kuraba wa wundi w'amategura ngo twumvikane kugeza izi saha yego twumvikanye byose byakunze ahubwo ndagutomboye hari akajambo nagomba kubasaba none nta matwi ubona mfise yego urabona dawe urabona ko ibintu vy'amategura ko twari tubishize mu buryo byari bitunganye nagomba kukumenyesha ko nashimye umukobwa asiga kariyo hariya hakurya sinzi ko yego kariyo yego nashaka nivyo ababishoboka muze kumunsabira yego kariyo yego sha inyungu yoba inki uzanye umuntu w'imfuvyi ari imfuvyi ikiza nuko twokubaka rukaguma hanyuma yagwara akarabwa nandi atagira ishefo ca ruguru jewe ivyo ntibinshimishije na gatoya none arwaye ntiyoba yashikiye mu muryango twogerageza uko tushobora hanyuma nkabura ba mwana tuzotera inkuru tugira gutoya namba na gatoya bisa ariko urabizi je hari ibintu nari nashatse kukubwira kuva imyaka ariko bisa n'ibintu vyari vyarangoye n'ukungene ndi bubivuge hewe urabona rero ikintu rero nagushakira si ikindi yego kandi urumva ndakubonye nari ndagukeneye nabonye rwose ko unkeneye urumva hariho ikintu nari mfise ku mutima nashaka kuzobanza kuguhanuza kigiki urabona jewe hariho umusore andondera aho mama wanje uwo musore rero ndondera nkashaka kuguhanuza yuko nomwemera uramuzi je ntawenzi umusore ntawenzi utamubwiye umviriza nkubwire nuzi yuko hari umusore yitwa Rukenkanya uramuzi Rukenkanya muba hariya mwitaba hariya urya nawe utamuzi yego muremure yirabura muto ndamuzi urya nyene none ujya ubona atari sawa urya
urya neza ukwemera ko mubana mbe mbe iwabo ho urahazi ivyo vyo kumenya iwabo ntibikenewe nuko namenye nyamuhungu gusa iwabo urahazi none ishwi je iwabo nta kintu ni kubugaragwa nta na kimwe kihaba abavyeyi n'abama bashwanye biwe ntibumvikana ivyo ni ibintu bisanzwe namubwira umuhungu wayo atabikurikiza je sinshobora kukwemera kujayo ibintu vyo kutahaba oya rero reka guswaganya sinshobora kwemera kujayo ubwirizwa kuzobanza kwitonda ukaronka umugabo yifashe none je ntubona ko natomboye umugabo wanje ntubona ivyo afise ntubona uza kundamutsa ukaraba none ugira wawe yarabivukanye ntihari naho yobironka turi kumwe je namubwiye kabifise kurya nyene natunze kurya nyene none urabona itunga ryateye ryiyongera ibutiki iruzuye inyama turacuruza nta na kimwe dukena sinyoterwa nawe ubwirizwa kurondera umugabo yifashe nka kurya kwiwanje urya n'ikindi ryo muhimbiri Pinyarute. Ndabona n'imvura ikuvye ntihavugwa kikarasi. Nukwira urabona buri. Ariko rero. Ijambo nagomba kukubwira. Hewe. Bisa? Ngira ndabakebure mutaragwa mu rudu. Ibi? Sinumvise. Yuko ibintu byakomeye bya musaza we na muramukazanye. Yego. Uti ntuwiturire muhungu. Kamatigongo. Azaba yikwegeye ikaramu gushambara. Yego. None agirante. Ni gisuma. Uratse natakintu ndamubika. Urabesha. Aharara muhira na hatarara muhira birangana. Urusaku nakwa ruri muri wehewe. Sibyo kuyagira abandi bantu. Urabesha. Kuri. Neza. Ibyo byose nibyo akora. Mvi. Biri muri we. Aho hari ibyo ntakubwiye. Ibyo agira byo yagaba abagisuburo. Kandi busaza ndagomba yikwegereye mu kanwa. Naje nico gituma ahubwo Imana yakoze kuduhuza. Kugira ngo ndabakebure hakiri kare. Yego. Reka nanje ndaza kumubwira. Numva ico bivuzeko. Ubwo basi unaho gitugende. Tugende. Basi ndabimubwira mu kamaro kigongo. Gasha mwaya. Ko hasigaye nkeya. Mwebwe ntaco. Mwebwe aba. Sawa. Nimuzane kayange. Sawa. Mwaramutse. Mahoro. Oya ngo tugwane munyi. Emwe kana byonyene si bibi. Yoho. Nimuzane twarayereye. Emwe ndabakire none ko mbona mufise amashakoshi. Oya ntaco turabyumvikana hanyuma. Inge ndakuzanira agatebe. Yego me nivyo. Yaha. Reka mbe ndicara. Uraraba ntuhenuke. Oya sibyo. Ndahabona hewe. Ndahabona. Amakuru y'imisi myinshi. Neza nyene vy'ubu nyene. Ba wa muzi. Nukugoheka singoheka. Ndakwisavye. Yaba utagoheka, ubu ufise akabiri nkako. Reka ndakubwira. Naho. Ndyamye. Umenga turi kumwe. Eka nawe. Aho mba ni hose agatima kagumanye nagakubirira nti amba yangu. Kaririza hiyo akasa kari migusa. Mbega ndagutera inkuru. Aho. Ndayibariwe. Reka ndakwereke. Ehe raba ndakwereke. Agatenge uzobura uzokwambara ugashaza ukabegwa. Ubu rero ndemeye ivyo tori twarayaze yuko vyari ivyo. Nikirasira nakiguze. Mukama wanje. Yego. Bwa bundi urabona urazi gucagura. Gifite utwo tubara ngaho. Wajyanje gukinanga. Najenje. Mba urazi ndakubwire. Nzokambara. Ari nkamwe umunsi wanzaniye ako karato. Oya nanje sintevye. Mbere ushima niyisha kosha kira ni kwawe. Ha,
noneho mbaye rero sindabizi iwe winumire gusa muka patro akataraza kari mu nyuma nivyo aho rero nkuko gusa mbere ndakabike nzogasokorora ata numwe arakabona yego nukuri ahubwo rero igituma nari nagize ivyo nagomba ku munsi w'Imana tuzogenda kwifotoza nico gituma nari naguze ivyo vyose nake wumva ico kirato nzoca ndakirungika vuba kandi nawe wariyumviriye utereka ntori ivyo mubera turi kumwe nivyo sivyo nyene mbere simenye ukungene no gushimira yaba nagushobora naguheka oya ivyo ntaco sa Imana yene yaduhujije imitima anzogenda ameze gutya hamwe tujye kwifotoza dukubite sire hamwe bose bagira ati byose ni ngungu nambaye imiduga icaha aho nimuzanye yego kandi rero mvuga nashitse karibu muragakoze mahoro emwe mbona uri mu bintu nta ngorane ngaha yego none amakuru y'iminsi mpore urudandazwa rwarateye imbere ntiworaba oya nuko nyene ni dukero ibi bintu byose ubona ari bike nta na kimwe kitahari na byinshi birakennye usigaye ucuruza n'ivyuma waciye muhira kuraba mukuru wawe oya sinari bwaceye mbere nari mu guhava ndakubaza ukungene ameze niyaba yisohora araho nene abana barisohora bari ngaho ni vyiza mbega ko wavuze ko atari yewe nywa mbega none ndakuzimandiye emwe niho bavuze bati uri mu nka nyinshi ntamenye izo atora ibi byose mbona umenga ni ibintu vyo gushira mu nda ngirangize nizo mpora mukunda je ntaco akariko kose je ndani manaka ati puguru ruruntu mbona ubizi ariko ndagerageza ndabe yuko uri n'imfunguruzo z'ubundi bwoko nuko twari ku mpeshyi nibwo kuno munsi ndose umwanya ariko ndakubura Miriweho miriwe nawe mukamana kuranze ndagukeneye ahubwo mbere ngenda kuzana agatebe twe turatera inkuru ni inkuru nshasha wungutse gusa numvise mukama imwe ya kayange icara mbe ndagutera inkuru basi yego basi kayange yego uwa mukobwa ukoye reka sha Maria kuvuga ibyo mutikire ngona gutera inkuru ya wa mukobwa mukundana umwe yitwa kayange urazi ngo ibintu akora urazi ngo ibintu akora ngo vyibiki ibiko ayirwa ngo ariyerereza mama ngo agataha ijoro ngo mu mabare ngo mu gitondo ngo aragenda mu gitondo ngo agataha amasaha 8 y'ijoro ngo umva ko ntuze ngo kurimanaho muramukaziwe ngo ntamwimburana ngo yama yamunyorovye amwiba rero amwiba umva utagomba kwikwegera umucanga uko no kumudendeza kayange muramukaziwe yomubeshya kandi babanaga ntuze aho agomba kumwicira nakumwicira oya naho vyogenda gute muramukaziwe akamwicira bigakuhira abanyagahinga nibo bakwicira umuntu ntuze bari banamunzi mbego uramunzi kayange ndamuzi nivyo naho yoraramo naho yovuga ivya nkungu na ruyonga sinshobora kumuhera asha nurazana basi ariko mvarime ega yobinyi bantuze oya naho wosanga ari kumubesha sinzi nawe uzozana tuzoraba naho vyogenda gute ntushaka guheba noneho wavuga ivyo ariko arihenda iki kibihindura n'igiki ko mbona ndabona amaze kubimubwira papa wabimubwiye nabimubwira none yavyemeye reka ntiyavyemeye nka neza umugabo dawe niko ameze ndazi ngira ngo azovyiyumvira nawe kuvuga ngo nomuheba nanje wanse kuvyemera n'akazi kawe tuzobiraba reka nanje ngume nikuburira hano hantu reka bavuge ivyo bishakira
ibyuho biragoye hade nze ndagira ko nkangaza nze mpave ndagatera wakangaje uteba none ntubona ko ndima nkongera agakangaza abari hura ko bahejeje gutera none ngire gute none buri kurahafashe mbega warihe yemwe mvuye kuraba bya bitoke sanze babaraye babikijije mw'ibyo bitatu nukuri ndakubarira ntibice wanka none ntiwumva hewe sa mbega amajambo y'umuhungu yambwiye wewe urayahaze reka si wewe muyaga yemwe nguwe arangumuka aho ngo yashimanye na wa mukobwa asiga kariya none wumva agumutse ibyo ni bibi si bibi kuzana umukobwa w'imfubyi yamwishimiye nta kibuza ko amuzana erega naho yo bapfuye ijisho aramutse yamugomwe wewe ntubabera intambamye none niwe muzobana siwe bazokwibanira none se agatukisha kuri jewe se wiwe we ntuwumvaga ntuze ibyo bintu naho byokunda ndumva ko uzohava babera imbangamye mu kubaka mbese nkubise ndakuzi gutanga ngaje ntibyashimishije emwe numva ata amajambo nawe uri kurambwira ashimisha reka ntuze wabaye gute Kayange sawa zana utwo waraje mbega mama ibyo naraje nobiguha wobirya ngo kubera ndabizi hari icyo nakumvise ko utakinyumvise ko jeho narakikumvise ko mbega canke muri kino gitondo ho kunzinduriye ugenzwa n'amaki ukira jeho nzi ko ndanakironka nenje kugutera umukubuzo eka ndagutetse umukubuzo nukuvuga ko arije afise amaboko yo kugusumvya kubuca uba waragenda ukabuca mu nyovu so ntiburiyo nivyo byo nibiki kunyishura nabiga ntunze ekuru wo kubutizwa yewe mama weho ntuje bwo ntawe ntiri imikubuzo burya iyo uza kuyica ntuhazi genda uyice ku mwonga umwanya ntaraye hehe ku mwonga ubwo wenye mbura umusazi batumuyanga ntucubaha umuriro wa uburyo wowe uri wo kubahwa waraza akarimi kawe ukungene gashisha gasesema oya nukuri mbwira akarimi kanje erega burya je sinarinzi yuko wokeneye ikintu kaza kukinkira jewe none umukubuzo ni ikintu gihambaye rwose hari ubura icatira mbe ujya wari kurayagira ku mwonga wibaza rero yuko je atavyo nzomenya ngo ibiki genda ukubuze rero izo mpuzu zawe ntaho ndaguha ngo twayaze nande jewe uraza urusaku wenda nakubwiye ururimi rwawe nawe uzopfa urujanye hewe ntaho norujanye nawe ntaho nokujanye nawe ntaho nokujanye ahubwo usanze narahumuye je kera ntaho nashaka ko ndyebagiza ko akarimi amasaha menshi hari uza akaryebagiza ko shaka guhyafunga buso umva kuntera mukoshi wo mu ntugira ngo ni jewe uzuri kukurirako nzindukiza ko imisibo tuhoca imbere bw'ahapande uzopfugwa Berakumi. ndihuta mufashe turiko turatembera ni umuntu twari dukurikiye kuri abagwayi ni vyiza ni mubandanye none weho ko mbona wihuta cane jewe je n'umuntu ngiye kuraba iyo hiye yego none uragaruka ndagaruka ndaza kugaruka kugira ndarayirwe yego ni vyiza uwo mukobwa ni mwiza nawe n'umugenzi wanje uwo murafina turakundana rwose kuva ryari kuva kera none ko utamumbariye none hari uwari bwambaze hewe urazomumbariza noneho mbona yarenze ngo oya urazomumbariza ko dushobora kubana urabona rero nari ngarutse kugira kabiri gusubira kukubaza rya jambo nari narigeze kukubaza ukarimpakanirako umwambaza wa munsi bya wa muhungu none ubu rero warashigitse rwose uratadara yuko ubwiza kuja kurujya muhungu none wowe kuguma umunyankira kandi naramukunze burya n'umuntu wo gukunda agahungu je ku ruhande rw'iwanje
je umenga nuwoza mu nyuma umenga je ntawe nokwemera ahubwo je nibaza ko ari umuti baraguhana nta muti je ndagusavye urya ntuzosubire no kumumbaza itonde je narakubariye rega narinje urumva narisubiye kuza kubikubaza kugira numve ko waba waririmbuza ukavyiyumvira neza uti reka ndamuri kurya nyene nakubwiye itonde urinde bizoronka umuntu afite ibintu urumva rero aho rero uramakaniye rwose rwose ndaguhakaniye ahubwo ntuze yiheye sinzovyumvira gatoya ko wamwemereye aha rero mutama ijambo ryanjye nza sirindi yego umwana wanje ariwe muhungu wanje yaranguye ko ngaha yashimanye n'umwana wo ngaha yego none narije kubaza ko mubizi mugenzi noba ndakubesha iyo nkuru sindakubesha nta n'igiciro kirare nokubwira ngo ndabizi utabesha yishwi yoreka kubimbwira kandi ari ngaha yemwe yego nujya mukobwa hanyu nyene yego ndamumva yishwi nkakubesha yemwe numva ari ingorane kanandaze nsubira inyuma yabimbwiraga nkareka kukubwiraga muhungu wanjye cyamubwira bagenda kurenza imitwe y'inzuzi yego twaganiriye kera mugase nakubwiye ikintu cantumye nza ngaho uwo munsi ahubwo vyantangaje nanje oya ntibigutangaze cane ikintu cari cantumye rero nshika ngaha naho rya musazanje uramuzi urabona ko uri umugenzi yego rimwe aragushaka cane gose aka kandi je nipfuza ko basha nobona umukundira umwemerere ntuze kanyana ndavye kuri ukuntu dukundana dukundana ubu uje iwacu naho ntubona ko twakundana kurenza ivyo ntibigukange mbeya aho yari ndagutuma hoho nukuvuga ko yari yarantinye ntiyagutinye nuko azi kuri umugenzi yarantumye ati mbanze ndakubaze hanyuma rero nzoheza ndamuha inyishu erega harya ntumubone kurya afise akazi gakomeye cane akazi gakomeye akora iki urazi akazi akora aha ja ntumbaze mama wanje nahora ndamubona kurya sinarinzi icyo akora narinzi imbere ko ari uwo muhira nyene gutyo nyene banza umbarire kunyemereye niho ivyo ndyohera n'ukuri je ibintu vyo kukwemerera je mu bisanzwe umenga sinokwemera canke ngo ndaguhakanire ya ahubwo vyiza urazomubwira we nyine aheza aze tuvyivuganire aho rero niho nzomenya rero icyo ngaho wanyemereye ndaryohewe nayo wewe oya weho numvise ko uri umutumwa ntaco akazima ntanyaga kuri keza nawe ntatevye kuza areje ari hirya yejo uzoza ubona aza none ubwo rero yari muhira yego ubu rero mwikonje yego ari mu karuhuko yagomba asiganye nabitunganije hanyuma rero asubira ku kazi sindabizi urazofa kumubwira gutyo gusa yego none ndagiye rero emwe nane gashaho ko atatwo mfise ndakuzimana nta kundi none kutaruzi yomva hinge hano ndakurenza imitwe y'inzuzi yego hinge urinze kugara gose none oya aha nukukwegera ko kugira rega nk'umusuma je kabona hari kwigufura ntaho sifunze ariko aho ndabimubwirira arishima hanyuma rero ivyo wantumye nagiye dusezeranye nabihejeje umukobwa yemeye yavuze yuko akeneye kugenda mukabonana yego ndafise mushikanje ciye ubwenge ivyo nivyo ninashatse rero bikara mukabikwinaniriye canke ugafyinata nakazi kawe weje nta gufyina ha umutwe narawutetse
yazanye ikiyeri kimeze nabi ukakimusubiza nta siko mpora mbona abandi ikiyeri kimeze gutyo mugaca bagisubiza kiba kiri nk'ubucafu oya ntaco ku muntu w'umugenzi ivyo biragoye ngene umuntu azara yoharira no basorora birashoboka hanyuma jewe ngira ngo ayandi majambo menshi twakwirwa turavugana mugabo icyo nashaka nagomba ugende umpaye inyishu yumvikana neza amataha atabindi vyiyumviro nosubira kwirwa ndagira je nibaza yuko atabyivutse mu ngoma je nibaza ko atazi bigorana ko navyemeye ni kurya nyene nanjye rero ndibaza yuko nta na kimwe kizopfa basi sinzi nkawe sawa rero hanyuma hariho akantu nari naje ndakuzaniye na nyaburya umbwiye inyishu nziza urumva iyo ndakubwira inyishu mbi rero ntako wamba none wumva byumvikana hanyuma nako ni nyako nyako n'ibirato kugira uzohora utembera bikorohera hanyuma n'ibindi ndibaza biri mu nyuma uraza aka kantu kubene ndagakunda nahora mbona abakambaye erega navyo bibera abakobwa ndabizi none umenga wari ubizi urakoze igisigaye ndibaza yuko atakizohinda muje nibaze ko atangorana kandi namye ndabikubwira kiretse ari nkawe uhinduye gusa oya cyo guhindura nari navyiyumviriye kuva kera nguma ndavyiyumvira ni je cyo mujya mukobwa tukabana ariko ibi bintu ubona yo aha aho uzoza kubaririza nta ngorane murakoze cyane ninge mbere ndakurabire soma nzoheza ntaco turi kumwe nta kizopfa nta na kimwe ariko gaye munzi kugira gute ni gutyo nyene ntaco akataraza kari mu muntu basi wakira ibidaji vyawe hanyuma ibisigaye turagenda turabiganiye amafaranga ni yawe yego nayo okay ni gute sawa mahoro kayange amahoro sawa ni gatoyi hari cyane nta mwanya mfise ndihuta nta mwanya mfise ndihuta ayirirwa ngo ariyerereza mama ngo agataha ijoro ngo mu mabare ngo mu gitondo ngo aragenda mu gitondo ngo agataha mu masaha 8 y'ijoro mahoro muri isohoro yego buhoro nje nari ngukeneye kandi wari ukeneye aha nari nje iwawe wari usanze muhira yego mbere niyo ntagusangaho nari guca nja kukurondera wagiye hose ngo wari uje kumbarira iki urumva je duhejeje gushikana mukuru wawe kwa muganga aragwaye ararenze gose aragwaye kuva ryari kuva mu ndwi heza ararenze urumva twamujanye ku nderuzo ubu narinje kukubwira kugira uje kumufasha uje kumuraba ararenze kweli aha niyo ntagusangaho nace nja kukurondera wagiye hose nivyo basi ntacyo uvuze yuko ari kwa muganga yego niyo ndamusize hogira rero duce dusubirana inyuma nce nja kumuraba niyo nari ngenda hahebye kanura oya shavyuka
byuka shaha inge basi ndakuvyure mu maguru hose niyo kunzira yamaze gutimba nta gutimba ngaho mbisa nawe oya gororoka wafashwe ryari none hewe fasha hemwe fasha wafashwe ryari none urakomeye buhoro buhoro tuvuye hafi jewe oya ugira mvuye kure ni sawa buhoro buhoro yego none wewe uvuye jewe je mvuye kuraba abagwayi bande bagwaye mukuru wanje aragwaye aragwaye ari kwa muganga niwe mvuye kuraba ari mu bitaro oya asa n'uri mu bitaro nyene nane ko ari yagumye ntawe uzi ko agumayo ntawe uzi ko aza gutaha muga mpava nsubirayo ndabibaze numve nivyo yego oya nivyo genda urabe nyene uwo gwaza ukiza kuko jewe nashaka muri iyi minsi turabe nyene twoshira mu buryo bya bintu byacu by'urubanza by'ubugeni yego nka ryari je nashaka vuba cyane cyane nk'umuntu kwiza sha ha oya je nibaza ko wowe uratenyenya kubera ingorane mfise zibanze kuva mu nzira oya nanje mu nyuma ntanzura kugira izindi ngorane none erega ingorane zirasumbana nukubanza izo ziwanje zikava mu nzira none ubona yuko no bigira gute nkarindira nk'igihe kingana iki ntaco aho bizoherera hose zigwara ziheze bizoheza ndakubarire kandi nivyo nyene nta kundi hembere ndihuta yego namba tuzobona tukabisubiramwo menga noba ntevye urya mujera kucura kije burya ateye ukundi akorana n'abantu benshi korana n'abantu benshi jese muri yuko burya muzotuba mwubaka shambe guzi n'amakuru barabimbari batu urya mukobwa ati ameze ukuntu naje ngahariye ndiboneye shaka uvyemere urya je ndamuza akorana n'abantu benshi afise ingeso zidasanzwe burya ateye ukundi nashoboka sha nanje ubu nyene nduhuka nshitseyo turihurira tuzoba dusubiye sawa Kayange 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 agasabuye Tushikira kuntuka rega no gusekeza no gusekeza itu uko bitajewe ngo kukubera iki uko bitajewe unzi nusupe ndakwereke icyonzi unsanze ngaha bea wabunkubita umpori iki jewe oya nta ngorane uriko wirya kukiwe nta ngorane nyene maze ibintu byaje naguhaye rero bea urinda kubisaba wewe kuva kijya gihe n'igihe ubu nkabya reka kundi umurutoki ahubwo twubahane rero nyarutareze kubwira ntabindi yesu kubwira ntabindi naraguhinyuye kuko wawe no mu nyuma bakumbwiye ko ibintu byinshi hamwe nta tutoshobora kubona na wewe unyijya ko kujya ntwara abasazi wanzaniye ngo namashakoshi ngo nari ndayikeneye nakajya gashambara wazananye gushika n'ubu sindakakoza no ku mubiri ijya yari impuzu uribona ko uri umukobwa urazi ko ata muntu urimwo none ko niwe wasatse inga mbere ndamukuzanira ndamuguterere bari kumburira je ujya kuzanira gusa we naraguhinyuye wamuhimbiri wahinga ndakuzanira ubushambara po wabonye ka gashambara wamereza wabonye yantwara ambara po we naraguhinyuye uri umuhimbiri hacitoka umuhimbiri yo mbisa ndakubise mara ipu uracivuma waba ugeserawe ndigiriye ujya abakobwa niwe wenyine abakobwa ntibuzuye sinzoronka n'ubundi uragafuko ugiye gukora nari mvuye kwihuza wa mugabo none arampakaniye ngo ndaca araronka
erega urabone ibintu by'ubu biragoye ntuze uzomurindira nta kundi none umugire gute yemwe ntiwumva ko nijuje ngahebura yego yemwe ibyagoranye si bike aho nasanze na wa muhungu bimwe yatubwira bya wa mukobwa yashima yantaye mu rudubi byagenze gute ndakambura ikizira batampakaniye ngo nta jambo na rimwe bari wumva none urazi ukuntu nzembaga ukuntu ndushe ni ukuri kwa mungu n'ahandi wowe ivyo bintu ntibizogenda bibaye wari wabisemye kare narinze ngenda sina narekuye ntabara numva ata amajambo mbariye genda nagira ndabaha agatebe ucitse wicara hasi jewe ntasi wicara no ngaho ndane tuvuna amavi nta kundi niko bigenda murambe twarayumvise muko mwavyumvise nuko oya ivyo ntibishikira umwe ivyo ni kuri bose yego byarashitse nta kundi oya igikuru nuko wokwigumya ukavyibagira kuko nta kundi vyogenda aha mbega yemwe iyo umuntu agowe kugira ivyatsi vyo biramubisa noneho si ibyo ubonye rimwe ko bimeze oya ubuhoho emwe rusigaje gutwara jewe hari n'igihe nije sigaye mfira hano woba rurakwirengagiza ntuce wihebura jewe rero aha narinje kuwukubitiza kw'amaso nta kundi urazogumya umutima kuko niko bimeze yego urakoze urabona n'ibintu twari dusanzwe turimo na wewe ni uguca umuntu abanza kubirindira hanyuma tukazobibandanya noneho bimfashijemwo ko ari uyu nyene yaraye yigiriye none ubona yuko vyogenda gute kundi nyene nta kundi jewe rero simpeba ngaha nateguye guca ngomba kuzobandanya ku kazi nico gituma nta kundi turi bubigenze yemwe yego hanyuma kuko ndabona ko ari ingorane aya mafaranga reka gushavura nta kundi ibyo ndarakwiye kubyibagira kamera nk'ubutabineza ahubwo njanye namwe muza murankubitirako zoraba ingene uhendahenda zuragura utwumva umutima wawe ushaka mbere hari umutima ntifise n'uwo kurya ko wazivye ivyo nakubwiye ko ari ukuvyikuramwo mbere nagomba kugenda nzogaruka haheze nk'amezi abiri hanyuma ivyo urubanza ruca rubandanya ivyo urubanza bica bibandanya kandi agusavye uze wihangane yego vy'urubanza nyene oya ntacyo none ko ujya yamaze kugenda yagiye nawe usigaye ugira ngo woca umwihebera canke woca umwigura amezi abiri ndibaza yuko atangorane amahoro amahoro bite ni sawa ngo ngaho utwo ndondera ndaturoba ndabizi utwo aritwo narondera nk'utunini twa malariya
oya jewe kugira ngo bene ivyo nabidandaza oya ivyo vya magendo ni bibi uraja kwa muganga niyo narimbuye ntibiriyo baca amahera menshi none wewe hari ico ngoma ndakubaza none wewe urakenyeye umere gutyo nturiyumvira gusubira kurongora nzoba ndarongora erega biragoye se gupfa umuntu guca aja ashwatanisha nk'ubu utarongoye vuba urabona niwagwara iyi butike uzoca wugara ariko ufise umugore azoca agufasha gucuruza ibintu nk'ibi rega ivyo vyo nagenda vyiyumvira mugabo nzogerageza nzokwitonda ariko manje mpa uwo mpitaje ntabanje kuraba neza ivyo nuko kabisa sawa rero yego kuko urabona ivyo vy'imiti jewe sinavyo ngura reka nze kuronderera ahandi yego genda mugabo iyo miti mwebwe muza muragura ya magendo siyo kuko ariho usanga yarayiguze maze nk'umwaka mu nzu niyo ntibigikomeye uzosanga biratera indwara bamwemera ijya yo kwa muganga nyine yego sawa yego kwa muganga nivyo vyiza n'ahandi iyo miti y'amagendo siyo urambariye n'ukuri ahubwo sindakubwira urazi icyo nagomba nkubwire rero ubwire musaza wawe narumvise ko ari bihagazemo kanini uti nturogwe njya muri amakazanje si umuntu ariba oya mugana hamwe ibi byo kwibangira ngo n'abamubeshera none hari uramufata uraza amande musaza we yamaye amutangiririye kubera we bato bironka bigace bimfukere ngaho akagenda kiba ikintu cya murundi ari nk'imyumbati ari nk'ibigori ari nk'ibijumba agasora mu gahuze n'igitoki ibaza umuntu amaze kwishyiramo gusomora igitoki ari umukobwa kuraraguza ubunebwe bwiwe nabwo reka yibe ntiwamubaza iby'isuka ariko ibyo bintu byawe ntabyo namuziga ko n'ukuri urabona ujya yari umugendo twakundana kandi twagendana iminsi myinshi yego ukajya iyo nkuru ntari nari bwigere numva wahora ubona ashaza ngo amahera kuri ibintu byiza byiza yakura atari mu gusuma emwe ndajongorotse n'ukuri nimuduhe yego turamutsa twashize yego nivyo byiza emwe muragakoze yego ndabona mahoro uraho ndabona yego karibu emwe nawe ahantu hawe guma hagira isuku naho umukunku muri nkungugu rega abakiriya bashimishwa n'uturi ku isuku tumeze neza yego uragerageza ngira no kwicara ntiwicara ngo uruhuke ntacyo pfa kubona yego none inkabasi ndamuheba kandi nawe warabimenyereye kanyerera yewe neza rero uje ntariko ndakwiyumvisha yego niyumvira naho ndakwizaniye yego hariho ijambo rimwe nagomba kukubaza aho yego ijambo nyabaki urabona icyo nagomba kukubaza nshaka kukubaza yuko uza nyine mu kibanza cya mukuru wawe tukaba yego n'ibyo bimbagije wari warabyiyumviriye yego neza cyane narabacike umutima mana nkubona yuko byoba byo neza cyane kubishimiye nta ngorane n'imwe yoha basha hinge mbanze some nuyumvire yego iyumvire umve nisho nyene nziza kuko burya kuba jenyene si byiza hewe vyoneze sinirirwa ndagutevya yego je tuzovyumvikana
oya nta kubyumvikana none nzi ukuri uti ego canke oya nivyo vyiza none ariko ndinze vuga ntituzovyumvikana ubwo wumva hari uguhakana kurimwo regano hari ahubwo nzi wavukiye mu kirundi no kuvuga ko atakirundi birabasha muramwanje avuga yuko ko mukuru wanje yapfuye noza gusubira mu nzu yarimwe kandi noneho mu by'ukuri naho vyoba ari vyiza kubera sinogisha rijya tunga ko ugara irega ndahazwe gusanga ugiye basha mahoro iyo utebagana gatoya basha wari usanze ngiye kandi n'ubundi umenga sisubira inyuma none vyari kugenda gute ntaco kazima tubonanye hewe so narinzanye ubutumwa bwihuta yego nukuri ubutumwa nyabaki umwe musaza wanje kuri rya jambo ngo mwavugana mu ndwi zibiri azoba yaje yego bace baza gukwa mu ndwi zibiri yego yo emumenga ntivyokunda kubera hariho ibintu bingoye mbeya hoho yari muhira none oya ntawe uri muhira azoba yaje mugabo ico gihe muri izo ndwi zibiri ko natwe twabonye ikete yarungitse jewe mu by'ukuri mbona yuko uwo mwandikira ukamubwira nk'inyuma y'amezi abiri ngira ngo ivyo bintu bingoye umuntu yoba yabitoreye umuti ivyo bintu ko numva umengo bimeze nabi nyuma y'amezi abiri gati nyuma y'amezi abiri kandi yagiye mwabisezeranye none erega ibintu birahinduka none ko ari ukubera ingorane zashikiye muga nkibaza yuko inyuma y'amezi abiri izo ngorane umuntu yoba yazitoreye umuti yego nzomubwira yamara ndazi ko bitazomunezera bizomunezera azokwemera arindire none ngira gute Mwana tuzoja kuragana ryari ivyo navyo ntico bibaza canke niwe wotora umunsi jewe mbona yuko wobwira nk'abaragana kuwa mbere tukagenda komi nibaza yuko atangorane urumva ugende kurondera abantu babiri anyuze bamfise babiri amatuze tugende kandi ntugire ngo ni bya bindi by'ubwishime bimwe by'ubugeni vy'amaduganira ndabizi kandi tuzogira ibisanzwe nta gusesagura ntaco hagoye kumvikana yego hanyuma tuzoguhita najya kwibaraba yego canke tuzohurireyo ntaco oya munateba mwebwe ni saa mbiri hajya kwibarabara niho nzoguhitana nta ngorane yego hanyuma rero yego hanyuma rero nabubona bishoboka none hari ikidashoboka ukagira ngo abakiriya bahava baza bakakurondera oya ndagushikanaho yego kweri ndakwandikiye ndakumenyesha ko wa mukobwa hariho ingorane hagati yawe nawe kuko yaramaze kwigira ahandi nicyo gituma nagomba kubikumenyesha hakiri kare ntuze wirirwa urata umwanya amakuru yawe basha ni impore kweli aha narinje ntembera ngaha iwanyu urabona ko hari hagize iminsi ntaje ngaha ahubwo urantanze narinzi naje ko mpavanza kuraba icatumye haciye iminsi yose yego umwana yaragwaye hanyuma rero njambanza kumara iminsi nzaramujyana kwa muganga reka kuvuga ivy'ingwara z'ubu nta n'uwoza abishobora yego uraza amagwara y'ubu cane urabagwara izikira urabagwara izidakira urazi inkuru yari kubinzanye iwawe ndayibariwe sha ukiri muto wo kwitonda kandi nivyo nahora ndamubwira ka gakobwa ngo ni muramuka zanje urazi ukuntu twari tubanye twama twashwanye vyinshi nkubona abahungu babiri bose ukuntu vyagenze narabibonye kuri ubu hajemwo ibindi navyo ibindi vyo bijara agahebuza aho ntubona mukuru we akigwaye ko tutari tuzi ico agwaye bwa bundi ngo yishwe na sida yaruhiye kuja ku mugabo agwaye sida ubwo ntubesha yego ivyahura ntuka vyose ubuho hamanya amaza guhera ariko nk'ubu urabizi
je niyumviriye ibintu byinshi woba warangiriye nca numva yuko umenga n'ukwiyahura nofuma niyahura nakugiriye nabi none hoho ni kubera iki wabura kubimbwira hakiri kare ukarindira kunta mu rudubi ibaze none nk'ubu nzogira gute kubera ko utabivuga hakiri kare bwa bundi ugira narinzi yuko naji wawe ugwaye umugera ko nagiye kubimenya nshyitse ngaha kandi ntugira ngo wabigize utabizi ibyo ntabiriho si byo na gatoyi n'abakurenze byayishwe na malariya nta malariya naravyumvise ko yishwe n'umugera wamwandukije wewe nyene nta mugera ntawe ni malariya yamwishe malariya y'uno munsi uhizi reka guharira rero none ababizi ntibabizi nk'ubu urafise iyo uja nteshavu gusa urafise iyo uja ibyo nude canke uzogurisha nteshavu yemwe ubwo ubona jewe raba nakurikiye amaronko ngo nshaka abagabo batunze bacuruza none heraba yo nikwegeye none ga yemwe jewe nzogira gute narondeye amaronko nibagira yuko amaronko menshi aziba amato